Ishirahamwe ryitiriwe Felix Minani, umuhungu wa Jean Bamvunumutima, Femido Jaba mu funyafunyo, ryaratunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, igenekerezo ya 5 Myandagaro mu mwaka wa 2019 mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiganiro kikaba catunganijwe kugira iryo shirahamwe Femido Jaba rimenyeshe abene gihugu ibimaze kurangurwa. Fondation Femido Jaba n'ishirahamwe rikorera mu gihugu cose kandi biciye mu mategeko hari ukuntu uko nyene bisabwa n'amategeko nyene twabonye ko ni vyiza kuza turamenyesha ibyo tumaze kurangura abene gihugu bakabimenya kuko abatazi icivugo ca Fondation Femido Jaba ni turi ku kivi ku neza y'abene gihugu n'igihugu cacu. Rero ibi dukora hirya no hino hari igihe abene gihugu batabimenya neza, nk'aka rero kabara karyo keza kugira ngo mwebwe abamenyesha makuru tubamenyeshe ibyo tumaze kurangura muri rusange, maze namwe mubimenyeshe abo bene gihugu babimenye, nkumbure abafise ibibazo batwegere batubaze. Muri iyo ntumbero rero twashatse tubamenyeshe ibyo tumaze kurangura, ari navyo turiko turamenyesha muri kano kanya. Ico kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe Femido Jaba yarashikirije ibiriko birakogwa kugira bitegurire ihiganwa rya Miss Burundi bishingiye ku mugambi bise Miss Nakaranga. Ngo uwo mugambi ukaba ahanini uhimiriza abigeme babatwa kuja mu mahiganwa ya Miss Burundi yamatunganywa. Amaze kugishikiriza muri fondation niho twacize turabona ko bikwiye yuko natwe twogira ico duterereye kugira ngo bashiki bacu nabo bashobore kwitabirira iryo higanwa nk'abandi barundi kazi, nari yamuze yuko uba ashoboye kuri gutsindira agashimwe k'iryo higanwa bituma yisununura maze agateza imbere n'umuryango wiwe hamwe n'igihugu muri rusange. Mwirangurwa ryavyo bisabwa yuko hatekerezwa kuba amasezerano hagati ya fondation n'ubushikiranganje burabi vy'imico. Ayo masezerano rero nkuko yabibabwiye mu kwezi kwa 5 umushikiranganje yari yateye ku mukono, kandi ibintu biteye kure muri uwo mugambi harimo no guteza imbere imiryango y'abatwa mu vy'ubutunzi n'imibereho yabo ya misi yose. Mwirangurwa rero y'uwo mugambi hari ishirahamwe ry'abatwakazi bo muri zone Ngoma muri komine Musongati rimaze kuroshwa ingurube 30 hamwe n'amakarata yo kwivuza kugira ngo bishobore kubafasha kwisununura. Nayo kubijanye n'umugambi tubafashe bige w'ishirahamwe Femido Jaba, ubujejwe kumenyesha amakuru muri iryo shirahamwe yarashikirije bimwe mu bimaze kurangurwa. Tumaze kuja hamwe duhera ku nyigisho, aho twateguye inyigisho tuzishira mu gatabo kitwa Mwigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe. Aho gatabo rero kariho uramaze kwigisha abana bo mu ntara ya Bubanza, twarigishije abana batari bake aho hari hatutavye abana bashika 920 mwikomini imwe. Twaragiye kwigisha Makamba no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Muri uwo mugambi nyene turamaze gutanga n'amakaye, twaratanze amakaye ku mashuri atandukanye mu ntara zitandukanye, aho novuga nko mu ntara ya Bujumbura rirare, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Muramvya, mu ntara ngaha muri meri amashuri amwamwe. Muri fondation yacu ababayere ntwebwe nyene ntabo dufise ngo nabazungu n'abaki oya, twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukora ibikorwa bitandukanye nkuko nyene icuba mukuru w'igihugu cacu aguma bisemerera arivumera ati abantu mwese ni muje hamwe, umwe wese muca ashoboye, umwe wese ahashika, mureke kuguma twumva yuko hariho umuntu yoza kudufata mu mugongo. Userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe Femido Jaba akaba yarangije ico kiganiro amenyesha ko ivyo baranguye vyose hamwe n'imigambi yabo vyashizwe mu gitabo citiriwe Femido Jaba. Mukamenya ko ishirahamwe Femido Jaba ryashizweho n'itegeko shikiranganje inimero 530 agakoni 391 ryo kuwa 28 ntwarante umwaka wa 2018.